Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu nongeye kuramutsa ndetse no kwifuriza ibi byiza cyane tunabifuriza igicamunsi ciza abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye abatwumviriza muri ijya nino ku isi turabaye ikaze kuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanye kubashikiriza amakuru akomeye cyane twibanda ku makuru abariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye amakuru abariko aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ariko kandi tukanavuga kubikomeje kugenda biravugwa cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini cyane mu gihe i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa rero hateraniye inama ikomeye cyane inama ihuza ibihugu bimwe na bimwe nga ku mugabane wa Afrika ndetse n'iki gihugu c'Ubushinwa kirongoye na Xi Jinping hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko abategetsi ku mpande zombi cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda ndetse by'umwihariko n'igihugu c'u Burundi boba batanguye kugirana imishikirano ikomeye cyane imishikirano ishobora kuza gutuma rero by'umwihariko imipaka yugururwa cyangwa se imipaka ifungurwa ibi kandi biriko biraba mu gihe mugina abantu barenga 70 barahagaritswe mu mezi adashika 8 kuko rero bagiye mu Rwanda mu kinyegero nkuko biriko biratangazwa abanyagihugu begereye rero mu misozi ihana urubibi na komine Mugina mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira rero uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi ciza ntibanyegeza rero umwitwarariko wabo abantu nyine barenga 70 baramaze guhagarikwa n'igipolisi mu ciringo kidashika rero amezi ashika ku 8 kubagirizwa kujabuka urubi rero bidaciye mu mategeko mu gihe kandi by'umwihariko ingamba zafashwe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye zaje gusiga nyine icyo gice cyose cyangwa se imipaka yose yugaye turaza kurebera hamwe kandi bikomeje kugenda biravugwa Makamba umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora muri komine yarahagaritswe umwanya Gerard Karenzo rero yarahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cyo kuwa mbere uheze ibyo byabaye rero ku mugwa mukuru rero w'intara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi yabajijwe n'inyamiramabi rero imbere y'ukurekurwa yagirizwa rero gusesagura amatungo y'ishengero aserukira nkuko biriko biratangazwa hari amakuru yihusa by'umwihariko akomeje kugenda aratangazwa cyangwa se amakuru akomeza by'umwihariko kugenda aradushikira muri uno mwanya akaba ari amakuru avuga ko by'umwihariko ndirako buca ndetse by'umwihariko n'urongo SNDD-FDD muri uno mwanya bahejeje gukora inama ikomeye cyane n'inama ivuga ko rero baje kugenda barakora ku ruhande rwabo ndetse n'abandi bayobozi bake ariko kandi akaba ari inama ikomeye cyane iriko irita cyangwa se akaba ari inama iriko irayirebera hamwe uburyo umugambwe SNDD-FDD wazongera kuronka amajwi menshi cyangwa se by'umwihariko imyanya myinshi muri leta mu matora yimirijwe aha rero by'umwihariko hari inyandiko yaje kugenda irasohoka irimwe imyanzuro y'iyi nama nk'uko biriko biratangazwa by'umwihariko rero bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye nga muri kino gihugu c'u Burundi biragoye yuko rero bashobora kuzongera kwiyamamaza abarimo nka Agathon Rwasa mu gihe n'abandi bagiye batandukanye nk'imigambwe igiye itandukanye yaramaze kugenda by'umwihariko yambugwa umwanya wayo cyangwa se bisa naho ihagarikwa muri kino gihe mu rwego kugira ngo rero itazabasha kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse n'andi matora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi umwaka uza turarebera hamwe kandi andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya nino mu isi cyane cyane tunitse ku nama ikomeye cyane nyine iriko irabera aho ngaho i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa aho Perezida Xi Jinping yaje kugenda ashimangira yuko rero by'umwihariko mu myaka ishika muri 3 iri imbere igihugu c'Ubushinwa kiraza guhereza amamiliyaridi umugabane wa Afrika mu rwego kugira ngo ibyo bihugu bibashe kuba byo kwiteza imbere muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi bamwe mu baherutse gufatwa bagerageza guhirika canke gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu gihe bakomeje kugenda barasabigwa ibihano bigiye bitandukanye ubu noneho ku ruhande rwabo bo bakomeje kugenda gusabigwa bakomeje kugenda bavuga ko rero bogirwa abere mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bota icakora ku ruhande rwa leta ibyo ngibyo ntabwo babikozwa bakaba bavuga ko rero uko byagenda kose bazajyorozwa ibyo bakoze byose
Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye ijya nino kw'isi, turabifuriza kumererwa neza tunaba ikaze muri kino kiganiro cyo muri uno mwanya, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye nga ku mugabane wa Afrika by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndetse n'abandi mwese mugiye mutandukanye mutwumviriza muherereye imbere mu gihugu cacu c'u Burundi, turabahaye ikaze abatwumviriza muherereye by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza kumererwa neza cane tunabaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Niba ari ubwa mbere kandi ushitse ngaha kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, ubundi utange igitekerezo, amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. I Beijing mu gihugu c'Ubushinwa rero hakomeje guterana inama ikomeye cane, by'umwihariko ni inama yaje kugenda irahuza abategetsi bakomakomeye ku mugabane wa Afrika ndetse n'icyo gihugu c'Ubushinwa mu bikorwa bigendanye n'iterambere. Ni inama kandi yaje kugenda iranitabirwa n'umukuru w'igihugu cacu ciza Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Ariko kandi mu nyuma abo yasigiriye ubutegetsi nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi bakomeje kugenda by'umwihariko bakora ibindi bikorwa bitandukanye, aho bishobora kuza guteza by'umwihariko umwijane nga muri kino gihugu canga se imigumuko. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko hari amakuru avuga ko by'umwihariko Ndirako Buca ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye harimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomakomeye cyane barimo urongoye CNDD-FDD baba baje kugenda barahurira mu gisagara ca Bujumbura mu rwego kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bokorana inama ikomeye cyane. Ni inama yiga ku mutekano ndetse no kugerageza uburyo bokwikiza bamwe cyane cyane abanyepolitike babateye icigwazi canga se by'umwihariko abanyepolitike bakomeje kugenda barabatera impungenge nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe rero harimo bamwe mu banyepolitike bafise imigwi ndetse n'abandi batakifise, ariko kandi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashobora kuzotsinda amatora mu bihe bigiye bitandukanye ubwo bagiye baragira amajwi menshi. Ku ruhande by'umwihariko rw'aba bategetsi bifuza yuko rero CNDD-FDD ariyo yaguma iri ku butegetsi nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ndetse bakomeza kugenda bagaragaza neza ko rero mu gihe by'umwihariko batagize icyo bakora ari ibyago kuri iyi CNDD-FDD aho ishobora kuzotokaza imyanya myinshi ndetse n'ubwiganze mu matora yimirijwe umwaka uza. Iyi nama yaje kugenda iba rero by'umwihariko yaje gufatirwamo imyanzuro ikomakomeye cyane, harimo ko rero imbonerakure zigiye gutangura mu buryo busesuye mu kugenzura by'umwihariko imigambwe igiye itandukanye niba yoba yunjurije ibisabwa, ndetse by'umwihariko niba abantu basanzwe bayibarizwamo atakibazo bafise. Ariko kandi binavuga ko rero hakomeje kugenda hashyirwa imbonerakure ku murongo mu rwego kugira ngo zibashe kuba zarondera uwitwa Agathon Rwasa Honorable zibashe kuba zamugondagura. Ni mu gihe kandi mu minsi iheze kwa gatandatu uheze w'iki cyumweru giheze nyine ubwo imbonerakure zavaga muri imbonerakure day yabereye mu gisagara ca Bujumbura, baje kugenda bamwe barasabwa by'umwihariko kwerekeza ku rugo rwa Agathon Rwasa kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bamugandagura. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda avuga ko rero leta yabiriko iramushinza gukorana n'abansi b'igihugu canga se abadashaka amahoro nga muri kino gihugu c'u Burundi, ndetse ibi byose akaba ari imwe mu mitego bariko baramutega mu rwego rwo kugira ngo atazabasha kongera kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe agiye kuza canga se n'ayandi agiye atandukanye. Ariko kandi ku ruhande rwiwe rero avuga ko azakomeza gukora byose ndetse nta n'ikintu na kimwe kizomubuza mu bikorwa bigiye bitandukanye ariko arateganya bigendanye n'imyiyamamazo. Ariko kandi ku ruhande rw'imbonerakure ndetse na CNDD-FDD bakomeje gucura umugambi wo kunyuruza ndetse no kwica bamwe na bamwe mu basanzwe ari abanywanyi b'imigambwe igiye itandukanye. Tumaze iminsi rero turabahereza amakuru akomeye cyane avuga ko ibintu bikomeje kugenda birakorwa n'imbonerakure, aho imbonerakure zikomeje kugenda zirica abantu, abandi zikabanyuruza, abandi zikabagirira nabi mu buryo bukomakomeye cyane. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradushikira nuko by'umwihariko bamwe mu batuye mu banyagihugu bakomeje kugenda barambirwa ingoma canga se imiyoborere ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Bakomeza kuvuga ko rero by'umwihariko ata muntu n'umwe yigeze ahabwa agahenge, ndetse abenshi barafunzwe, abandi baranyuruzwa, abandi bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, abandi baragiye banyagwa imitungo yabo. Ariko kandi gushika none ubutegetsi buriko burabarebera, ahubwo bo bukomeza kugenda bugwiza imitungo nk'uko bikomeje kugenda biratanga
biratangazwa. Bivugwa ko rero by'umwihariko mu gihe aya matora yaba atabayemo yaba atitabiriwe na Honorable Agatogwasa ashobora kuzoba imyivumbagatanyo ikomeye cyane cyangwa se imigumuko ishobora kuzategwa n'abanyagihugu baba batari ko barishimira imitegurire y'ayo matora nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu gihe kandi hakomeje kugenda haratabazwa cyangwa se haratangwa amatangazo agiye atandukanye, amatangazo ariko arasaba abashaka kwinjira mu gipolisi cy'u Burundi ko by'umwihariko bakwinjira byihuse mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohabwa imyimenyerezo ikomeye cyane y'igipolisi kugira ngo babashe kuzifashishwa mu bihe bigiye bitandukanye cyane cyane ibihe by'amatora. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi abajejwe umutekano bavuga ko rero bafise amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta avuga ko rero hoba hateganyijwe ibitero bikomakomeye cyane. Abarimo Godefroid rero by'umwihariko umwe mu bigeze kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza Petero yarahoze aratwara igihugu cy'u Burundi ariko akaza kwitaba Imana. Bivuga ko rero baba bari gutegura imigambi ikomakomeye cyane. Amakuru rero ava mu butasi bwahanga mu gihugu cy'u Burundi haremeza neza ko rero hoba hari gutegurwa ibitero bikomakomeye cyane bishobora kuzadudubanganya aya matora, mu gihe kandi imiryango igiye itandukanye yaba igwanyiye igihugu cy'u Burundi ndetse n'abarundi muri rusange cyane cyane ababarizwa mu buhungiro bakomeza kugenda barasaba General Neva rero yuko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano yasinyiwe i Arusha muri Tanzania, ndetse bakanavuga ko rero by'umwihariko bakwemerega abo bose abagerageje iyo kudeta ndetse n'abandi bagerageje gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye ndetse n'abandi bahunze bose bakwemererwa gutaha akandi nta kibazo gihari. Icyakora ku ruhande rwa General Neva rero nawe avuga ko rero ivyo ngivyo atabishobora ndetse bitanashoboka, ndetse akavuga ko rero by'umwihariko umuntu wese ushaka kuzana ubusuma cyangwa se ibindi bibazo bikomakomeye cyane bazohangana, ndetse by'umwihariko yavuze ko rero agiye kwitangiriza icyo twakwita by'umwihariko nk'ubutasi bwiwe bushobora kuzahindura ibintu nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira aravuga ndetse akanagaragaza uburyo nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ariko kandi ubutasi urwego rw'ubutasi rukaba rukomeje kugenda ruraba amaso mu rwego rwo kugira ngo hatazagira nyine umuntu ashobora kuba yogira ibindi bibazo ateza nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Amakuru yihuta cyane, amakuru akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda aragaragaza ndetse by'umwihariko akanavuga ko rero ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera ngaho muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Aya matora kandi abanyagihugu bakomeje kugenda barayakemanga bavuga ko rero akomeje kugenda ategurwa nabo ku ruhande rwa CNDD-FDD aho bifuza gukomeza kurongora icyo gihugu, nyamara kandi atari amabi bari kugenda barakora gusa. Amakuru kandi akomeje kugenda aravugwa guturuka mu gihugu cy'Ubushinwa nuko inama ikomeye cyane iri kwirahabera, bitezwe yuko rero impande zombi haba ku ruhande rw'igihugu cacu cy'u Burundi ndetse n'ababanyi ku ruhande rw'u Rwanda, aho by'umwihariko General Neva ari muri iyo nama ndetse na Perezida Kagame rero arongoye icyo gihugu nawe ari muri iyo nama, bashobora kuba boza kuganira ku mubano w'ibihugu byombi, aho ibintu bikomeje kugenda birazamba. Abantu barenga rero ibintu rero by'umwihariko byakomeje kugenda biragira ingaruka ku banyagihugu bagiye batandukanye, cyane cyane abanyagihugu b'abarundi, nyamara ku ruhande rw'u Burundi aribo bafashe iya mbere mu kugara imipaka. Abanyagihugu benshi rero bakomeje kugenda barahura n'ubuzima buzimbye n'ubuzima bukomakomeye cyane. Ubu tuvugana mugina abanyagihugu bashika kuri 70 barahagaritswe mu mezi adashika rero 8 kuko rero bagiye mu Rwanda mu kinyegero. Abanyagihugu rero begereye ku misozi ihana urubibe na komine Mugina mu ntara Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ntibanyegeza rero umwitwarariko wabo. Abantu nyene bararenga 80 baramaze guhagarikwa n'igipolisi mu kiringo kidashika rero amezi ashika kuri 8 bagirizwa kujabuka rero by'umwihariko urubibi bidaciye mu mategeko. Bamwe mu banyagihugu basaba yuko rero imbibe zugawe zo kugururwa kugira ngo imigenderanire ibashe kuba yokongera isubireho. Abanyagihugu nga mu gihugu cacu cy'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza neza ko rero nubwo ari cemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu harimo abatajya umunwa ngo bavuge ko rero ari cemezo
icemezo cya bwana icemezo yafashe ahubutse ndetse gushika none abamwegereye binavuga ko rero yaba yaratanguye kugenda yicuza yibaza inzira by'umwihariko yabinyuzamo kugira ngo by'umwihariko abashe kuba yokongera kugurura iyo mipaka mu gihe yabikoze yumva neza yuko ibyifuzo n'ibyo yashakaga u Rwanda ruraza guhita rurabimukorera. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda yihuta akomeza kugenda agaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko abanyagihugu bafise icyizere cy'uko rero abategetsi bombi baje guhurira mu gihugu c'Ubushinwa bakaba biteze neza yuko rero hashobora kuza kubaho impinduka. Abo bantu rero bashika kuri 76 harimwo rero imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD zirenga 40 baturuka rero mu mitumba ya Nyempundu, Gitumba, Kagurutsi ndetse na Nyamakarabo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke barahagaritswe ku ciringo kitarenga rero amezi 8 bagirizwa kujabuka urubibe berekeza mu gihugu c'u Rwanda. Rimwe rero mu masoko mu ntwaro rivuga ko rero ari abadandaza bo mu Kinywabi baja mu Rwanda rero bashoyeyo ibidandazwa bigizwe n'ifu y'imyumbati, ikawa ndetse n'umuceri bagaca bagaruka rero mu Burundi bazanye ibiraya ndetse n'imiti nk'uko biriko biratangazwa. Intwaro imenyesha ko rero zimwe ku rudandazwa ngendambibi rubujijwe muri iki gihe imipaka rero yo hasi yugawe hagati y'ibyo bihugu bishika muri 2 nyine. Ariko kandi nubwo hakomeje kugenda haravugwa ibi byose ko imipaka yugawe abanyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi bakomeza kugenda baranenga leta yahitsemo rero by'umwihariko kubangamira abatoya cyangwa se abantu baciriritse mu gihe ingendo z'indege zo ziba ziriko zirakora neza cyane. Rimwe nkuko rero bikomeje kugenda biragaragara umwe mu bajejwe intwaro atashimye kwidondora rero aremeza ko iyugarwa ry'imbibe rero rituma uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu bitagenda neza kandi ko rero abanyagihugu aribo bahagwa cyangwa se bagenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Iryo soko rinemeza neza yuko kandi ihagarikwa rya bamwe mu batwarwa by'umwihariko igice cabo gifungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ciyo ntara mu gihe rero abandi bafungiwe mu ibohero rikuriro rya Mpimba mu gisagara c'ubudandazi nyirangaha mu muji wa Bujumbura. Uruhigi rero rw'abantu bafata rero ingendo berekeza mu Rwanda rurabandanya nayo rero ubwoba bukaba abwibonekeza mu maso y'abanyagihugu bo ku rubibe, ariko kandi binaboneka ko rero batiteguriye kubiheba cyangwa se kuba bo bihagarika, ariko kandi bakaba banakomeza kugenda baranasaba ubutegetsi bw'i Burundi kuko rero bwabaga bakongera bakugurura iyo mipaka kuko n'ubundi aribo bayugaye. Nubwo kandi hari iterabwoba rikorwa rero n'abajejwe intwaro ndetse n'igipolisi kugira ngo babuze abanyagihugu gusubira kuja mu gihugu c'u Rwanda, bo bariteguriye rero kubandanya urudandazwa rwabo ngendambibi ndetse bakavuga ko rero mu gihe izi mbibi zakomeza kugarwa bishobora kuzakomeza kugenda birabagiraho ingaruka muri rusange. Inama zarakozwe n'abajejwe intwaro ku ngero rero zitandukanye kugira ngo bumvise abanyagihugu ko kumbibe rero ko bokurikiza ingengo yo kugara imbibi cyangwa se bakurikiza inama bariko baragirwa. Buramatari w'intara Cibitoki aragabisha ko rero by'umwihariko abadashira mu ngiro izo ngingo bazohanwa imbere yo kwibutsa rero by'umwaka abanyagihugu bose ko imbibe zo hasi hagati y'ibihugu bibiri zugaye. Bizoza rero ahamagarira kandi mugenzi wiwe wo mu karere ka Rusizi intara y'uburengero bw'u Rwanda gucungera uruja n'uruza rero rw'abantu ku rubibi w'iki gihe mu rwego rwo kugira ngo rero here gukomeza kugaragara ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Indongozi rero z'u Burundi zarugaye imbibe Uburundi buhana rero n'u Rwanda muri nzero guheza rero bagiriza leta y'u Rwanda ya Paul Kagame ubwiwe rero gukorana n'imigwi y'iterabwoba y'abarundi cane umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ucumbitse muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Icakora ibyo byose byaje kugenda birategwa utwatsi nabo ku ruhande rw'u Rwanda, aho by'umwihariko baje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko rero ivyo bintu atari byo ndetse ari ibinyoma nk'uko bakomeje kugenda barabitangaza. Amakuru yihuta kandi akomeje kugenda aradushikira none Makamba, umukuru w'umugwi rero ujejwe gutegura amatora muri komine yarahagaritswe umwanya. Gerard Karenzo yarahagaritswe n'igipolisi mu gitondo co kuri uyu nguyu yarahagaritswe mu gitondo co kuri uyu wa kane nk'uko biriko biratangazwa. Ivyo byabereye rero ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi.
yabajijwe n'inyamiramabi rero imbere yo kurekurwa yagirizwa gusesagura rero amatungo y'ishengero. Gerard Karenzo rero yarahagaritswe mu nyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi ku rugo rwiwe ndetse no mu ishengero yiwe by'umwihariko rizwi nka Mountain of Salvation Ministries Church. Bamwe rero mu bapolisi bashitse iwe rero barahasaka, abandi bari bamaze rero gushika mu ishengero aserukira byiganwa rero n'ababibonye bemeza ko rero by'umwihariko uwo mugabo yaciye atwarwa muri komisariya y'igipolisi aho ngaho muri iyo ntara. Amasoko y'aho ngaho kandi nyine avuga ko Karenzo akurikiranwa ku caha co gukoresha nabi rero amatungo y'ishengero aserukira imbere y'amategeko. Abayoboke rero b'iryo shengero basaba umucyo rero mu ikoreshwa ry'amahera rero nubwo biri uko nguko, kandi Gerard yica amatwi mu nyuma akabagiriza ko rero ari abanywanyi ba seneri. Abo nabo rero by'umwihariko barageramiwe kuko rero umugambwe uri ku butegetsi urimo urabafata, baranakorerwa rero iterabwoba ku matelefone yabo, niko amasoko akomeza kugenda arabitangaza. Ayo masoko nyine yongera ko Karenzo yagenwe n'userukira umugwi w'igihugu rero wigenga ujejwe amatora muri komine nk'userukira amashengero n'amadini, ariko kandi mu by'ukuri ni uko rero ari umunywanyi ashiriye w'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu rero b'imakamba banamwagiriza rero ko yakoresheje urupapuro rw'ubutsindo rutari rwo, bagasaba parike rero kuboneraho rero gukora amatohoza kuri iyo dosiye yiwe. Amasoko rero ari muri komisariya rero ry'ipolisi mu ntara yaje kugenda arabwira amenyesha makuru yabacu ko Gerard Karenzo yarikuwe bigiwemo rero na Freeman na habandi rero arongoye umugwi w'igihugu wigenga utegura amatora ndetse n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Makamba, nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Dusoreze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe mu bagize uruhare mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro President Félix Tshisekedi arangoye icyo gihugu ca Kongo rero bakomeje kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko banashimangira yuko rero bari barashutswe, banakomeza kugenda basabwa ndetse banasaba aho bariko baraburanira by'umwihariko yuko bofashwa rero by'umwihariko bakaba bogirwa abere. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baherutse gukatirwa cyangwa se gusabirwa ibihano by'urupfu nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa, ariko bikaba bitari byemezwa. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.